umunezero mwinshi gusaba kubana namwe abanywanyi ba Bujumbura TV nkaba ndabaramukije kandi abahani ikaze mu kiganiro Shalom. Uyu munsi twaba twagendeye mu gikorwa canke mu gikorane canke muri evenement yateguwe na Tabita Christian Association, akaba ari ishira hamwe risanzwe rihari rifasha urwaruka mu buryo butandukanye abatishoboye, hama mukamuza kuza kumva vyinshi mu ntumbero ya kino gikorwa no kubindi vyinshi bizokurikira. Murahawe ikaze nkaba afise n'umutumire ari wasanzwe aserukira iyo gishira hamwe Tabita Christian Association mu buryo bw'amategeko. Turaguhaye ikaze Jimmy. Ndabashimiye cyane. Urashobora kutubwira igikorwa nyezina uno munsi ntumbero yacu? Igikorwa ni evenement yitwa Shima Event. Shima Event witegura kubera iki? Ubwa mbere no gushimira Imana yoyo iba iduhaye ubuzima, hama ica kabiri naco no gufata tugashira inguvu hamwe. Ni muri iyo ntumbero rero dutegura ino evenement. Ubwa mbere no kugira ngo dushimire Imana, ica kabiri naco duhe espace rwaruka dusanzwe dufasha mu ishira hamwe rushobore kwerekana amatara yago, abavuza, abaririmba, abafise udugenegene dutandukanye, hama kandi tugaca twifatanya n'abandi kugira ngo baze badufashe gushima, ariko ntidushima gusa tuza turirimba. Tuba dufise intumbero yuko mu mpera z'umwaka twifatanya n'abatishoboye mu ntumbero yo kurangizanya umwaka nabo. Hari benshi baba bafise ibibazo bitandukanye, twiyumvira ko tubabaye hafi nabo boririmba bonane bamerewe neza. Tugerageje kubiraba muri bamwe baheruka gukora campagne korako, nimba ntihenze. Ego cyane, kampanye korako nkuko mwana bibonye, tunashimira na Bujumbura TV yadufashije cyane kuyishikana kure. Nibikorwa dusanzwe dukora, ivyo dusanzwe tubikora. Ubu unye muri kino gikorwa cy'uyu munsi naco turiko turondera uburyo kugira ngo abafakaza ashika 70 n'abana b'imfuvyi ashika 130 hasanzwe harimwe n'abari twafashije kugira ngo bashobore gucelebra Noel neza n'umwaka mushasha neza, tubaye byo gufungura n'ivyo kwambara ndetse n'ivyo kwibeshaho. Murakoze cyane, mukaba mubizi Noel no kurangiza umwaka ni manza twese turyohererwa, ariko hariho benshi baba badafise ubwo kugira ico bakoze kugira nabo bashobore kubona ko umwaka warangiye. Mugerageje kubiraba ingene mwatumiye, ingene muri kumurahamagara abantu kubikora, umuntu bavyumva? Abantu baravyumva kandi ico nuko ariko baritanga. Urwaruka uno munsi gwahagurutse mu butandukane bwacu mu mashiramwe yacu atandukanye, turiko turashigikirana nkuko mwayibonye ngara amashiramwe atandukanye, hari imigwi itandukanye, turiko turashira inguvu hamwe kugira ngo dushobore kugikora. Si igikorwa cy'iwacu twenyene, ahubwo ni igikorwa c'umurundi wese, umuntu wese afise umutima runtu. Aho rero nubu umuntu ariko araturaba ubu nyene turamuhaye ikaze kugira ngo ashobore kudushigikira, ashigikira uko gwaruka. Si twebwe twaraje amashure, twebwe turafise uko turiko twibeshaho, ariko kuko nka jewe nabaye muri ivyo bihe, kuko hari benshi cyane bari muri ivyo bihe, tubwirizwa kubashigikira nk'abantu dufise umutima runtu. Kandi nkuko bakunze kubivuga bavuga ati nufashe uko nawe warafashije. Burya nasanze atamuntu numwe adafashwa Yvonne, twese usanga hari ikintu kanaka umuntu kanaka yadufashije. Kubw'ivyo rero ndumva neza yuko ufashije uwundi ni umugisha kuri wewe, n'umugisha ku muryango wawe, n'umugisha no ku gihugu, kandi ubufashije n'igihugu. Rero ndababwira nti gufasha je sinigeze mbona bituma umuntu akena, ahubwo bituma umuntu ashobora gutera imbere, haba mu vyiwe no mu biwe, ibintu bikatungana neza. Ego cyane, abo watumiye ngaha benshi baza kuzana ubwo buryo canke baza kubikorera ngaha muko guzofasha. Hamwe mwarateguye ubundi buryo umuntu yocamwe kugira ashobore kuzogira itafashije? Ego cyane, hariho Eco Cash ni numero 79 577 170, hariho Limicash, hariho 61 68 65 63, hama kandi hariho abaza gukora muri uyu mwanya nyene ngaha anye. Ariko kandi hariho n'abazoturondera haba kuri biro canke kuri telefone kugira ngo bashobore kubidushikiriza. Ego gufasha ni mu buryo bw'amafaranga gusa canke ari ikindi kintu mushobora kuza yitwaje? Mu byo tuzotanga impuzu, tuzotanga ibifungurwa, tuzotanga n'uburyo bw'amafaranga kuba bishoboye. Rero kubw'ivyo umuntu afise amafaranga yotwegera, umuntu afise impunzu, umuntu afise ivyo gufungura, wowe wese yotwegera, umuntu afise icyari cyo cyose yumva ashobora gutanga n'umwanya, kuko turakeneye aba volontaire. Tuzokwirigwana nabo bantu, tuzoteka, tuzoba turi kumwe nabo, tuzogira umunsi mukuru turi kumwe. Numva avuga ati ntacyo mfise ariko ndafise umutima, yotwegera tukazojana muri ivyo bikorwa, maze ibintu bikagenda neza cyane. Hari uwavuze ngo indoto nubwo yoba ari nto uyigumeko ishobora kuzovamo ikindi kintu, no gufasha ni indoto.
kwiyumvira ko undi muntu hari icyo akeneye nukumva ufise uwo mutima niki mushobora kubwira abanywanyi ba Bujumbura TV n'abandi bantu bose kubw'uyo munsi abanywanyi ba Bujumbura TV ndababwira n'abandi bantu bose nababwira ngo indoto uko ingana kose yikorere ubandanye ukore ntuyihebe kuko ugata utora naho uzoshika twebwe uno munsi twatanguye turi bato cyane ariko uno munsi dushima Imana aho tumaze kugera rero bagira indoto twiyumvira uko dushobora kwifasha twiyumvira ko dushobora gufasha igihugu twiyumvira ko dushobora gufasha imiryango yacu ntitwiyumvire kuja gufasha gusa ahubwo twiyumvire gute tubironka kuko muri Tabita Christian Association tubigisha na gute dushobora kuronka amafaranga tudaseze aho turakoresha amatara turakoresha imyanya yacu turakoresha n'uburyo bwacu tuba dufise rero umuntu ariko araturaba ntatumwanya ntatetara yiwe niyo none n'amafaranga yiwe ayashire mu kintu kizima kizoshobora kumugirira akamaro uyu munsi hamwe n'ejo hazoza muri kino gikorwa nyene twaba turi kumwe n'umwe asanzwe yatumiwe muri kino gikorwa cyateguwe na Tabita Christian Association akaba ari Merina Mushindi turakura mu kici watuye muri kino gikorwa novuga ko watewe iteka niki cyatumye wemera na invitation icambere barambwiye indoto bafise tunumva birangyoheye cyane ko nanje nabikunda naho naburi mugabo mwayi wanje ntibishoboka birashoboka ariko ndavuga ati cyo nshoboye ndagikora kuko ndabikunda nanje ego ntibyamanje kugwana mu mutwe gato kuko abaririmbye kenshi usanga bavuga ati hari ibintu ashobora gukoreramwo canke iki uyu mugambi nawe usanzwe wumva wo gufasha en fait byo ntibyagoranye byoranye n'ama event menshi ndimwo ariko inye kubera kimwe ndabikunda umuntu umwe yavuze ngahindane ku munsi yumva arakironse iryo jambo nyijya nkozeko hari abandi ngaho bashobora kwifungura kane tunavume ngati no nigufume kubona ivyo bijya bindi byose nkaza muri kino kibanza s'ubuhombe je ndumva ko bihagije yego sinigeze nicuza bro Imana guhezagire cyane niki wamagarira abandi nk'abakunzi bawe nk'umuririmbyi kuko nibaza ko tala office niyo inatuma nabantu bakwegera canke banumva icubahanuye niki wamagarira abandi ico ndabahamagariye cyane no gufasha ikintu kimwe mukwiye kumenya nuko umuntu umwe niyihagije deja aho nyine bavuga ko n'amashiga atari atatu ntashobora kwariga rero n'umuntu umwe ari wenyine ntashobora nicyo tumugo gufasha abandi kuko ni bene mama ni bene barundi n'abavukanye n'amaraso yacu nicyo tumunda bahamagara cyane gufasha abandi bantu b'imfubyi abapfakazi tubafashe mu kwambara mu gufungura abarundi nabo nyene nkuko natwe tumerewe Urakoze cyane tugushimire kandi tugusabira imigisha myinshi kuri atara usanzwe ufise hama kandi unakomeza no mutima gufasha ego namwe ndabashimiye cyane kukigoro mugira vama mura supporting abaririmbyi no mu bindi bikorwa murakoze cyane Imana ibayezagire Nywanyi wa Bujumbura TV nkaba ndabashimiye cyane vuye ku mutima kukuntu mudengeshanya kubana natwe mu biganiro bitandukanye bisanzwe bica kuri Bujumbura TV akaba cyari kiganiro Shalom kamwari kumwe na Jewe Kamariza Yvonne na Scott kuri kamera nkaba ndabashimiye cyane ndanabasaba kubana mudukurikirana musiga ama commentaire yanyu mu partage ibiganiro byacu Imana ibahezagire cyane